Kugira igihugu gishikira iterambere rirama, leta y'u Burundi yarahaye ikibanza kidasanzwe igisata c'uburimyi. Kugira uburimyi buterere biboneka mu iterambere, abarimyi basabwa kurima kijambere nk'uko abahinga muri ico gisata bahanura bakabikora nk'umwuga. Muri kino kiganiro twashimye kuyaga n'umwigisha muri kaminuza akaba n'umushakashatsi mu byo gufumbira isi Kaboneka Salvatore, ahagira atuyagire kumvo zituma rimwe na rimwe umwimbu utaba mwiza, akamaro k'ishwagara y'indimo, ingene abarimyi boyikoresha neza, impanuro abarimyi bo kwisunga kugira umwimbu ugwire. Ido nido ni mukanya. Nkuko twari duhejeje kubibabarira mu ntangamarara y'iki kiganiro, abarimyi bamwe bamwe bararima ariko ntibimbure bikwiye. Abatari bake baribaza igituma batimbura bishimishije mu gihe baba mbere bakoresheje ifumbire. Umwigisha muri za kaminuza akaba n'umushakashatsi mu byo gufumbira isi Kaboneka Salvatore ati harakozwe ivyigwa mu 2013 eka no mu 2021 aho basanze isi ifise umururazi, ivyo bigatuma umwimbu utaba ushimishije aha mu gihugu cacu c'u Burundi. Burya ivyigwa bibiri bagomba byarabaye byize ingene isi y'Uburundi na cyane amasi ari hejuru ku misozi mu 2013 byizwe na Izabu bifatanije na IFDC, birongera birigwa mu 2021 bigizwe kandi na Izabu bifatanije na IFDC. Ivyo bicapwa rero vyarerekanye yuko amasi y'i Burundi cyane yo mu misozi yatitutse yakamvutse mu ivyunyunyu nka vyose. Icyaciye cibonekeza nuko umurazi w'isi waciye wirara muri ayo masi. Umurazi w'isi rero ujanye na cyane n'icunyunyu kibi cyane citwa aluminium. Uwo murazi w'isi rero urapimwa, barawupimye barabona ko 75% y'amasi yo mu misozi, arabavuga ko hari hafi y'umuriyoni n'inusu y'ama hectare bifise ico bita pH, ni igipimo cerekana umurazi w'isi ngene ngana uri munsi y'ibice 5 n'inusu. Usanga ivyunyunyu nka vyose byarakamvutse bidakwiye. Mpereye kuri phosphore, ico nyungu gikomeye cyane kizwi mu mafumbire, ico bita phosphore nizanwa na DAP kiri hasi cyane. Kurikiza bagomba na calcium na magnesium, kurikiza na azote, kurikiza na potassium. Uvyitegereje neza ivyunyunyu bisika 9 bifise urugero ruri hasi cyane mu masi y'amarundi. Umurazi w'isi utuma imizi itisanzura. Ndakiriko wabonye aho umwimbu utangurira aha. Barakubwira yuko burya hari imizi y'ubwoko bubiri, hari umuzi ari ushigikiye igiterwa kigenderako ico bita racine pivotante, n'ubundi buzibuzi buto bwinshi aribwo buvoma. Umurazi w'isi ari acidite utuma utwo tuzi duto tuvoma amazi tuzananye n'ivyo vyunyunyu tudakora dusha. Urumva ni ngorane, nico gituma ucubona ataco wimbura. Yegi igiterwa capfuye aho kivomera. Turetse yuko n'ibinyabuzima bidasubira gukora, bwa bukoko buhingura ifumbire y'ikirundi bashizeyo, kubera umurazi w'isi ntibukora, burasha ntibukora cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane ngo gifise inyishu. Umururazi umushakashatsi Kaboneka avuga niwo utuma umurimyi atimbura kuko wonona imizi y'ibiterwa eka n'ibinyabuzima. Muti none ni gute umurimyi yomenya ko isi ifise umururazi, kandi ni gute abarimyi bowugwanya? Umurazi w'isi ubwa mbere bwo barabona ntarima, ararima uko yahora arima ntabone ngo yimbure. Icyo atabona naco nuko ibinyabuzima biri mu kuzimu ari byo bikorera isi, ari byo bihingura ivyo byose harimo nayo masi, ivyo ntavyabona. Mugabo abonye igiterwa cyane no kubwira icerekana ko hari umurazi w'isi nko mu murima w'ibigori, urabona amababi yabenje yabaye nabi asa n'agahama. Igiterwa nigikure kandi kagira ibabi ribi risa n'agahama. Iyo yerekana yuko phosphore ibuze cyane. Icya kabiri
hajya hariho ibitegwa ivyatsi wagomba vyerekana urugero uko isi imeze nuko itameze. Ukazobona igifurifuri mwitongo ryawe n'amahoro isi bimeze neza. Ukazobona akarura mwitongo ryawe aho riba rimeze neza. Akanaga kurasuka kiremeza yuko isi igoma ifise uburyohe hamwe n'iki niri canda mubona iri naryo nyene riragaragaza aho riri yuko isi igifise uburyohe. Ukazobona icanda wagomba riba rimeze neza. Mugabo ukazobona ishinge ryiraye igishurushuru ngiyico ucumenya ko isi yawe yagiye. Kandi ivyo biterwa ndakweretse birerekana mu gifaransa bavyita plante indicatrice y'umurazi w'isi, plante indicatrice de l'acidité. Ivyo rero ni ibintu biboneka cyane. Hari ibiterwa vyerekana neza ko hari ingorane y'umurazi w'isi. Ubu mugomba ubuhinga buriko buratera imbere no muri iza barashobora kuza kugupimira indimiro yawe, bakagupimira ico rugero rwa pH ukabipima. Birihwa amahera make, birihwa 5,000. Kivuga yuko umurimyi yashatse kumenya ingene isi yiwe imeze, arashobora gutora amayeshantiyo ku murima wiwe akajana bakamupimira eshantiyo 5,000 akaca amenya urugero rw'iyo pH. Irega n'igiterwa urashobora kugipima ukajana amababi, ivyo barabipima bakamenya bati urugero rwa phosphore, urugero rwa azote rumeze gutya, hari ikibazo kihari. Ukaca uteranya rero ca gipimo c'ivu c'agataka ukaca ubigereranya n'igipimo c'igiterwa ucubona uti igiterwa kiri ahantu hatameze neza, umuti uriho cane. Uwo muti urumva ndakusubiye inyuma gato nkabwira icateye umurazi w'isi nuko muri bijya vyunyunyu igiterwa gikenera kandi biri mu gataka hariho ivyunyunyu bibiri vyitwa calcium na magnesium. Iryo nishwagara. Ivyo nivyo bigwanya umurazi w'isi. Mu gifaransa bavyita cation basique. Iyo umurazi rero wiraye mu gataka, ivyo calcium na magnesium biba vyaheze byakamvutse cyane bitwagwa n'iki, bitwagwa ni inkukura erosion canke bikanyengetera mu kuzimu aho imizi idashikiye. Ivyo vyagiye calcium na magnesium. Canke mu gihe wimbuye ntusubirize ivyo bishakashaka, uhejeje kwimbura ntubizike, usanga iyo si yawe izirabura calcium magnesium ihera. Urumva inyinshi iriho. Inyinshi n'ukuzana iyo calcium na magnesium iza gusubira kugwanya ca kirorazi aluminium arico gitera umurazi w'isi, arico cita cation basique. None iyo calcium na magnesium iri muki? Calcium na magnesium iri mwishwagara muzi. Turumvise ko ishwagara y'indimo ifise uruhara rudasanzwe mu kugabanya wa mururazi utuma isi ndimwa itimbuka neza. None ku batabizi ishwagara y'indimo niki kandi itandukaniye hehe n'ubundi bwoko bw'ishwagara dusanzwe twumva? N'ubu nyene Salvatore Kaboneka yanonosoye ivyo gufumbira isi araduha umuco. Hari amashwagara abiri wagomba. Hari amashwagara ari mu kinyunyu kimwe calcium yitwa calcite. Hari indi shwagara yitwa dolomi yo rizana calcium na magnesium. Kandi iryo niryo dufise ku bwinshi. Rizana ivyunyunyu bibiri. Urikogwa gute? Kera wagomba bararicana. Bagacana bagashusha rikaba agafu gakwiye kabisa. Mugabo umva bakoresheje ibiti byinshi. Ubu rero ivyo ntibyemewe kubera ibidukikije byo bihonye. Ubu rero ico bakora barasekura gusa. Ico bita konkasiri. Bagafata byamabuye harimo calcium na magnesium apimwe bakayasya bagakuramwo agafu, usanga gafite udutete dutandukanye, akaba ico bakoresha mu ndimiro bakamija umurima wose kugira ngo umurazi w'isi ugwanirize rimwe mu murima wose. Igitandukanya ishwagara ndimiro n'ishwagara rindi ryo kubakwa n'ibindi n'urugero rw'ivyo byunyunyu bibiri bigwanya umurazi w'isi, n'urugero rwa calcium na magnesium. Mwishwagara dukoresha mu ndimiro rutegerezwa kuba rufise ibitigiri bizwi birimwo bya calcium na magnesium. No guhakaroro wagomba ishwagara kandi ikoreshwa ngaha mu Burundi na nziza zose ziranganya. Bavuga yuko igatezwa kuba 30% ya calcium wagomba yitwa CaO ni oxide de calcium 30% na 20% MgO ni oxide de magnesium. Aho iyo niyo mugabo ukaronka urugero ruri hasi uyikoresha ikindi ntuyikoresha mu ndimiro. Ishwagara rikoreshwa mu ndimiro biruzuye biriho mu Rutana, Bukemba, biruzuye i Buganda, biruzuye i Busiga. Mu gihe uzana iryo shwagara uri kurondera kugaruka n'isi ko Imana yayiremye
ugahishikana kuri urwo rugero rwa pH ariko rugero rw'umurazi w'isi hagati ya 6. nk'uko umuhinga abimenyesheje igihugu c'u Burundi kirafise ishwagara rikwiye yokoreshwa mu mirima igasubirana akanovera gatuma isi yimbuka. Ariko kugira bikunde bisaba ko iryo shwagara rikoreshwa neza kugira ikorane n'iyindi fumbire abarimyi basanzwe bakoresha. Muri vya vyunyunyu navuga 13 burya twe tumenyereye azote, phosphore na potassium, bwa calcium hajya na magnesium ni vyunyunyu bigira 4 canke na 5 igitegwa gikeneye. Muri iryo fumbire rero mu bisanzwe irya calcium na magnesium siyo kugwanya umururazi wo mwisi muri rusange. Ni icunyunyu igitegwa gikeneye ndakubwira icyo calcium ikora itanga inguvu mu mizi kugira ngo mizi yirondere ivyo yironderera mu kuzimu ni integrité cellulaire. Magnesium yo irazwi ni ituma iribara risa n'ugwasi rutoto rimera neza igitego kakwe ni chlorophylle ariyo izana CO2. Rero fomi iyo engrais imwo calcium na magnesium wumvise ko ari icunyunyu kira 4 icunyunyu kira 5 congeye kuri bijya bitatu tumenyereye mugabe ico comenya nuko ajya amafumbire tumenyereye dukoresha DAP na URE birimo mu rurazi ico ngira benshi ndibakizi bazita engrais acidifiant ico kirazwe. Muri ico gihe rero uzanye iyo DAP na URE kandi ari ikoreshwa mu gukora iyo fomi utezwa kuzana ikigwanyo mu rurazi uzananye niyo engrais washizemwo iyo yari kubitegeko kuva kera rero bakoresha DAP na URE hajya umururazi w'isi warongerekanye uzananye niyo engrais wiyongereye kuyisi itegeko ryari kuba yuko iyo engrais DAP ya URE uyikoresheje nk'uwa urikoresha utegerezwa kuyijanisha na calcium na magnesium kugira ngo urwanye uwo mururazi uzananye nizo fumbire y'ikizungu bayita acidité résiduelle. Twumvikanye yuko iyo calcium na magnesium ishobora gukoreshwa nk'icunyunyu hamwe n'ibijya byonyunyu tumenyereye NPK fomi mbora n'izindi yongeye ko calcium magnesium. Mugabo turumvikanye ishwagara rero ni ibintu bibiri. Ishwagara kugira ngo rikore neza ni icunyunyu mu bisanzwe haje ni icunyunyu nk'abijya bindi kugira ngo kire kuri ivyo vyunyunyu calcium na magnesium nuko bija mu mazi bikanywa amazi bikayongobera mu mazi. Muri ico gihe rero kugira ngo ikore neza nukuyishira mu ndimiro ziteguye neza zakorewe neza n'imiburiburi ukwezi imbere yo gutera ukamija hose kandi ukazika umija hose kugira ngo kuko umururazi nturi hamwe uri hose ugomba kuvura kubera uzika kubera umururazi wese nturi hejuru gusura shika no hasi aho imizi izoshika urazika rero kugira ngo iyo shwagara ikwire hose ukwezi imbere yo gutera igitebo kuko bifata umwanya ni nka kujya kwisukari canke umunyu birafata umwanya kugira ngo iyo sukari n'umunyu biyongotere bibe mu mazi nukubiha umwanya kandi bikeneye amazi kugira ngo bikore neza. Umenya nuko igishwagara atamazi akwiye ahubwo ritanga ibintu bibi riranaturira riratera ico bita salinite kugira ngo rero ubwo rubuto washizeyo rusanga iyo calcium itagiturira yahindutse calcium na magnesium utezwa kubikishira ukwezi imbere indwi zibiri ndizikwiye igiti bagiye ko no guterera rimwe gufata uwo munsi utera ugashiramwo niyo fumbire ugashushyiramwo n'ishwagara uje uhavuturira kandi nahuye kwikora mu mwanya ubishitereye rimwe rero ndiwibaza ngo izokora muri ico gitegwa uteye ubwo nyene izohabikora amezi mu nyuma utegira kabiri ukwezi imbere. Hari n'abavuga amezi abiri kuvyukuri muga amezi abiri urabona ko bigoye utera nko mu kw'icenda utera nko mu kw'icumi bivuga ko ibishara mu kumunani imvura itaraboneka mugabo ukwezi ni minimum. Umwigisha muri za kaminuza akaba yaranonosoye ibijanye no gufumbira isi Kaboneka Salvatore ahimiriza abarimyi kumijishwagara ukwezi imbere yo guteragira imirima. Abarimyi bamaze gushira mu ngiro iyo mpanuro barashima bakavuga ko mbere igitegwa gikuriye mu isi yagiyemwo ishwagara ku gihe gikura neza gusumba igitegwa catewe haciye nk'indwi hamijagiwe ishwagara. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi aho bemeza ko n'ivyatsi vyimeza aho isi yavuwe umururazi bisubira kumera. Ndakoresha ishwagara jewe ubunye aho ntanguye kuyikoreshereza sinoshobora kurima ntayifise aho ndayishize haroroha isi ikaremba ni ikongera kumera gushasha ndunguka no mu mwimbo w'ibihaha cyane niho nkunda gushiramo
ishwagara icahindutse nuko iyo tuyitabije iyo tubanje tukayishira mu ndimo isi iroroha ikamera ariko utayishizemwo ntiwimbura. Ahantu utashize ishwagara hamera ivyatsi vyica bica vyiyerekana, ariko kugira umenye ko ahantu washize ishwagara hazimbuka hariho ibi vyatsi bihamera nk'ibifurifuri nk'ibi inteza, ukabona ko aho hantu nuhatera ibiraya bizoza. Ahantu hari ishinge iyo uhateye ubwa mbere ntihimbuka, ariko iyo uhateye igira kabiri niho ucubona umwimbu neza, uba washizeyo yashwagara haca himbuka, kuko iri shinge nusubira kuribona n'urugwiri hacaza cya catsi nakwereka kiza ahantu uba wamaze gutabira. Ishwagara nakamaro kanini cyane, kuko iyo ushizemo ishwagara inyuma y'ukwezi ukwezi kugahera wayishizemwo, ico uteye karoro nk'ibindi biraya uyishizemwo habura ukwezi canke habura iminsi wihuta ugaca ubitera biza ari bitoya, ariko uyishizemwo hakiri kare ku gihe ishwagara ibiraya biza bigwira cane bica biba binini. Iki cyatsi ukibonye ahantu kirakwereka yuko aho hantu hameze neza hatabiwe, kuko nikimenya amenya naco kiba gikunda amase. Urabona ko aho ndagikuye haciye kizanana n'ikiraya, ntaco cicu ucubona ko kiri ahantu hatabiwe kibonye mu ahantu washize ifomi n'ishwagara ku gihe. Niki nyene nibi yenye naco nyene kiraburana ko kinoroshe, kiba ahantu uba warashize ifumbire n'amase yacu y'ikirundi, ukaba warabishizemo neza nakyo umurimo wose ukibonye mucumenya ko hari aho hantu hariko haratabikwa. Iki catsi bacita inyabutongo, ni imboga, hariho n'abakirya n'abazirya. Ucubona ko iyo siki aho cimejeje hari amasa kwiye. Umuhinga Salvatore Kaboneka amenyesha ko naho ifumbire ya fomi isanzwe ifise akabijya mu kugwanya umururazi narijya isanzwe irimwo ivyunyunyu isi ndimwe ikeneye, abarimyi ngo barakwiye kwitwararika kumijishwagara mu mirima. Wibuke ko navuze yuko ijya calcium na magnesium iri mu ifumbire ari icyunyunyu kigaburira igiterwa, kuko gikenewe ku rugero kane. Nababwiye ko haruye NPK nivyo vya mbere bitatu, ya calcium iciza mu byo igiterwa gikeneye ku bwinshi na magnesium. Ije rero calcium na magnesium ndisubiramwo iri mu ifumbire niyo kugaburira igiterwa. Nkubwije ukuri yaba vyakunda bishoboka na vya binini navuga bishika bingahe vya boro vya kwivura na zenke byatezwa kujamwe, urumva gifate ko ari icunyunyu kigaburira igiterwa. Ivyo agataka turiko turabireka. Ica kabiri wibuke yuko fomimbu rikoresha diapenaire bizwi neza ko ari amafumbire azana umurazi w'isi. Ubwenge rero bw'abakoze fomi nuko iyo calcium bayishizemo na magnesium turize ko ari ivyunyunyu bikenewe kugira ngo igitego cimbuke, bica bigwanya umurazi w'isi uzananye na ya fumbire diapenaire yakoreshejwe mu gukora fomi bayita acidité résiduelle. None kugira ngo dusubize iyo si ishobore kwimbuka kandi nuko rondera iyo shwagara igakoreshwa bya vyunyunyu bigasora bikagaruka. Imbere yo gusozera kino kiganiro, Salvatore Kaboneka aratanga impanuro ku barimyi ngo bagwanye umururazi ubangamiye isi ndimwa hamwe n'inkingi zitanu zituma umwimbu uba mwiza. Inkingi y'uburimyi mu misozi yahanamye no gutangura kuvura umurazi w'isi, kuko mu gihe ufise umurazi w'isi naho uzana ubwoko mbega ubungana gutegwa igiterwa ntibishoboka. Icyo nico cambere rero. None gushirishwagara mu ndimiro zigutuma wimbura, kandi Burundi 95% ari tugendera ku burimyi. Icyo si ikintu gikenewe, bari bategerezwe kuyikoresha hose kandi ntizimvye bajya kugira Imana. Ubunye bavuga ko umufuko w'ibiro 50 ugugwa ibihumbi 5, ni ukuvuga amusiteri zibiri canke, kandi kigufasha mu mwanya muremure. Ico ntababwiye nuko ishwagara burya rikora mu myaka 2 amasize 8. Cha wibaza rero je nibaza ko kiwiye gukogwa ishwagara rigatangwa, kuko kidatanzwe nawe uza na angre nta kiza gukunda. Cha kabiri utezwe gukoresha rero na mase
kuko ivyo bibiri birakorana neza cane. Bavyigiza bagomba amandema kuko birashobora guhinda isi irahinduka ikagira imiheha amazi agatembera hari n'ibindi ntababwiye yuko isi ishobora gufatira ivyunyunyu washizemwo kuko amasi yiwacu turoye iruhande iyo ngorane y'umurazi w'isi ikibumba kijana n'umurazi w'isi bacitsa kaurinite ni kibumba cakamvutse ushizemwo angre ntigishobora kuyifatira kivuga yuko igitego ico kitatwaye izo vuzo kitabitwaye amazi aca bitwara mugabo rero ugashiramwo calcium ishwagara na magnesium ugashiramwo n'amasi ukabifatanya uraduza cane ububasha bwo gufatira ivyunyunyu bayita capacité d'échange cationique. Mu bisanzwe rero ivyo bibiri bitezwa kujana mwagomba hariho abazokubarira yuko ushobora gushira mu ishwagara ntihagire ikintu na kimwe ubona ndikore mugabo bivananije n'amase bikaca bikora canke ugashira amase udashize mu ishwagara wagenda mu murima aho washize ya mase wazurura gato ugasanga ya mase ari kwa kuri wayashizeyo kubera hari ingorane coco nyunyu calcium na magnesium kiduza pH neza bya binyabuzima bikaca bishobora guhingura ya mase washizeyo. Ndiko mvuga ndi ibintu bibiri by'ukuri umuntu yogenderako mugaye cyambere kikaba ishwagara cya kabiri amase hama bikajanishwa ibikurikirana n'ijya bisanzwe ushiramwo hangre iyo hangre rero ikora hameze neza mu nyuma kazana imbuto mbegu ico tokwibagira naco no gukorera isi neza kugira ngo yankukura yaguteye umururazi w'isi na yashwagara washizeyo irashobora kugenda no kuyikingira rero inkingi zitanu sinze ko mwazumvise ishwagara ubwa mbere amase angre ubwoko bwiza bw'imbuto no gukingira yo nkukura kuko abantu benshi ngira ntibabizi inkukura burya niyo ya mbere itera umururazi w'isi ngaha mu Burundi mu misozi bayita erosion selective itwara ivyo za calcium na magnesium igasiga inyuma aluminium ari itera umurazi w'isi. Mu gihe rero ushize muri ngyo shwagara ntufashe ngo rigumeyo usubira ahandi wakuye nisubizaho wankuye kibazo kirashobora kubazwa ati none yashwagara muyibuke imwe izana ivyunyunyu muri fomi ikongera kagwanya umurazi uzananye na ziya fumbe z'ikizungu bya penabi ubishira mu kinogo waremye ibiharage kija mu kinogo c'ibiharage waremye ibigori ugishira mu kinogo c'ibigori ukambaza uti none iyo shwagara yindi iyo shwagara yindi irakenewe kuko umurazi w'isuku y'umurima wose uno musaho waremye ibigori ejo si uzorima nyabigori uzoja ku ahandi nje gituma rero utegerezwa kwiragiza yashwagara hose neza navuze ko no kwimba wimbika kugira ngo ikwire hose hanyuma ejo hakaza ikigori hakaza igiharage isanga isi wa murazi wagabanutse utegezwa kubikwiragiza hose rero. Muri kino kiganiro mwumvise ko isi ndimwa y'igihugu cacu yiziziwe n'umururazi nkuko ivyigwa vyakozwe bivyerekana aho inkukura iri mu bituma nyamukuru vy'uwo mururazi utuma umwimbu utaba mwiza. Kugira abarimyi bagwanye uwo mururazi mwumvise ko bwa mbere abarimyi bopimisha isi ndimwa kugira bamenye urugero umururazi ugezeko, ubwa kabiri bakamija ishwagara kuko irimwo ivyunyunyu bigabanya uwo mururazi, bakamijagira n'imiburiburi ikiringo c'ukwezi imbere yo guteragira. Hageze guteragira naho abarimyi bakisunga ingero zashinzwe zo gufumbira isi, ugukoresha imbuto zirobanuye hamwe no gukingira isi mu guca imikobeko no gupompa imirima mu gihe yatewe n'udukoko. Reka dukengurukire umuhinga yanonosoye ibyo gufumbira isi akaba n'umwigisha muri za kaminuza Kaboneka Salvatore ku nyigisho n'impanuro atanze. Dukengurukire na mwebwe mwadukurikiye naho ubutaha.